Ehe. Yo. Whoa. You wanna make something sick? Joe. Iminsi yose hageze ko niryohererwa wowe. Nukumva urugira ubwenge gusa. Reka kunde ndiko nirabira filime ngaha abana. Ndakubwira buze urabe ibiri indani ya YouTube. Urabe abasani bageze bari ku mwanya. Mbega ndakubaze da. Waragiye YouTube ejo urabe umusani tojo Chris. Views agezeko 460k. Icyo cyo mwenda kubwira. No why? No why? Aya. Buke washushe nk'uko zitazi ni yabo. Gusa icyo nzararimba neza. Wena badabwe yaje kuri kigugu. Aho kamanda kumvira n'ikigongo. Aho gufana abarundi biwanyu ngo bashikire. Katakubwira. Urabona inkokura yimu wawe ariko igisiga kitayitwara. Wari uratanga ibintu vy'imigati. Ayo mamega umarira ku banyamahanga. Urashobora kuzurira abana b'abarundi nabo kabateza imbere. Ego nanje abanyamahanga ndabaraba sometime ariko abarundi biwacu. Ndakunda uburundi bwacu sha. Uzokurikirana umurundi uri kuraraba. Ni ibintu bigandaganda bifise ama image mabi indani mugabo hariho winjira YouTube urashobora kuraba ama image neza ukabona visage y'umuntu naye abarundi hariho nkayo nyenje nta ndabona maskini nico gituma abastari bacu b'abarundi badatera imbere kubera ntimubashigikira none ayo mamega ohereza ku banyamahanga urakwiye kuzurakoresha n'abarundi ukabateza imbere kuko nibo bariko bakubakira igihugu cy'iwawe hariho n'abantu batazi uburundi mugabo bamenya kubera abo artiste b'abarundi abirakwerekeye byo biranyerekeye jewe nzoraba ibiri kuri YouTube uzana n'igihe nzokurikira kubona uzi n'umustari yatahukanye isanganiro award umwaka yatanye nde isanganiro award sazi aya wewe wewe ndakubona oya jenjana nibihe suga ngo jewe iki jena nibihe jana nibihe abaninde baje kuva kera mbariro wa ninde wakuze yumva bari abasi mukinyi wa ninde kundi mukinyi wa ninde aya wa filme bazi wa filme bazi filme zo ngamo Burundi mu Burundi gusanza abaninde kubera naho nyene nakuze ndabo none warinde kutamumbariye ngire wa ninde naho nyene narabumva ku radio mbere umukomediye bazi ashe umunsi urafise none wowe aje ndakubari udahindutse irabana misi batoye je ndazi ntawo uzi yitwa gute misi wejo Margarita Janine je Margarita kamana akabiga twengwa nk'akeza aje ndagusabye hinduka vrema cyangwa uri kurampima ari wowe uratangwe none harabuze umenye unyubisha cyane wewe mbere shigikira abarundi biwanyu vrema niho nabo bazotera imbere ama image meza barayafise ibintu byiza barabifise ate nka filme ndiko ndaraba y'abarundi iratesa mugaye yo hapfuye uwo mu Burundi uraza kwandika ko wandika ko nibyo utazi rest in peace taka uko kono utazi na misi batoye ejo aho ukwiye gufunga ahubwo ngenda Mujinya yo man kumenguri mbaya wamubona umutoto kabisa umwana ameumbika ndugu yangu unaona ko ari gitoto nyene ciza kabisa ariko jam nawe urumugenzi ngoma ndakubwiza ukuri yabaje ndagufuhira man ngo iki ndagufuhira kabisa yewe mukana ugira iki uramfuhira ndumujama ndake umwana rero wewe Mujinya umfuhira kubera uyu mushari wanje uyu Mujinya ariko rero bana icyo waranyemeje vrema warakoze umuti mwana utweza president vuga hamwe mu ihuriro ry'ugwarukari warakoze umuti man naraduze kuri stage ndagenda nyene mfashe micro ndavuga nti yewe nkivuze gusa ati yewe mukana yewe Bikira Maria nawe nza mbona Sebarundi aramwenyuye kabisa sare yose irasara ndavuga ati je bakamera ko zumuti kabisa aya nubesheye kweli raba ukuntu wonyigisha nanje ushaka nawe ndakwigisha yigisha basi nzotwenze nyumba 10 nyumba 10 Mujinya nawe none je natwengeje president nawe ushaka gutwenza nyumba 10
nawe urantangaza vraiment none biga ndabikwigishije burya wo bishobora none si kwiga we nyigisha basi nzora ko nzoronka umwana nk'uwo zini nivo z'abastar twebwe abastar we nivo nawe urashikira mujinya tekana ndakubwira unyigishe nanje nje mu bastar bikira mariya nawe umviriza rero tugende sivyo ndashobora kwikwigisha ufeto je sinamukunze korera umusitari oya ninde yaguhenze ninde yakubwiye ngo nakunze ubusitari bwawe bikira mariya nawe none sheri ugombye kuvuga yuko rero ubu rero jewe rero sindi umusitari imbere yawe oya shuri je nagukunze korera uri guyanje ego nciye muri quartier bose bararira mu biteramo bose bararira bagatwenga mose zagakoroka nawe ngo ntiwankundiye ubusitari nza kugukunda wowe korera ubusitari bwawe nawe ukunda ba Chris Brown ntakunda Rick Ross ego kwe ntakunda Nashe bikira mariya mbawe je nari nzi yuko wankunze kubera ndi umusitari nk'ivyo mujinya ariko aravuga kubera yambonye kuri stage we yambonye ga kuri television ararira kabisa nanzi ati sheri yankunze kubera ndi umusitari kumbe ni wankunze kubera ndi umusitari sawa gusa nabonye ko bica bigushavuza ntusubire gushavura bebe sivyo ntusubire gushavura hama mujinya uriko uravuga ngo ndakwigishe no kuri nta problem reka ndakwigisha hama ucike sivyo none man umiriza rero ejo nzokora umuti we tegeza rero kuri rijajwi bisaba yuko worosha utugozi twijwi ari ukuntu mu muhogo urondera nyene kugara urondera umugozi ari utugozi twijwi uratwestara ijwi ukariregera en fait urategeza jewe mukama uravyumva bikira mariya mawe ntuze weya kudasubiramo for example ndavuga nawe usubiremo sivyo rijya twijya wa mu mama Adrienne okay tugende yewe mukana mujinya we umviriza reka basi umviriza hari akantu yavumiye ko rya mudamu icagihe afata umugabo arenze ibigo asanze bako baranywa inzoga yavuze ngo nimusamye nanje somya vuga nawe twumva nimusome nanje somya mujinya we ndumva ntibirazi kandi mpava sanga ingabira natari yiwawe presa reka basi ndaguhindurire sivyo tugende kumwigeme akiri muto yari umumama shaje sivyo wo bitora wa twende sasa yitwa Jojo akunda kumutazira Jojo niwe aho yagiye kuramutsa aravuga ngo yimwe sheri uri kuratwega rero gutwenga ndamwigisha nushaka kwa umustar sheri nawe erega sheri wanje nari kwara gutwenga singabirano yiwawe wa Mungu reka kumbi kandi aho no hava amabifu ugasanga abantu bariko baricana bariko ngo mpaka ngo ntabaye nkanaka no rondeza izindi ngabirana usanga uzi ko gutera umupira ukina umupira ugasanga uzi kwiruka nka Francine mukacu ugomba kwibohera ku ngabirano ya Bakame uzoturika imihogo ndakuraye mwishwanje umviriza gerageza urondeze man ana jempeje amashuri naciye ndondeza ingabirano noba mfise narivuga amazina ibintu byo gukina amafilimi biki mugabo ndondeza ingabirano noba mfise sivyo namwe nka wowe par exemple ukiri umunyeshuri urazi ko wahora umwa ndakubesheye kandi wararonka amahe neza mugabo umaze guheza amashure waciye wicara leta impakazi none ajya waronka ubura yaronka ko wicaye kuba umusitari si kugira ngo urondere abakobwa oya kuba umusitari ni uguteza imbere igihugu ugateza imbere Burundi bwawe ushobora kubona umuntu adandaza amakara umutaxivero ukaronka umugore gukwiriye si ngombwa urinde kuba umusitari no kuba umusitari ni kugira utere imbere uteze imbere igihugu cawe urondera akazi kugira uronke ubuzima reka udakoze izina bibaza ruworonka umudemu nka wewe aha oya no kwisina kurara ntakubonye
ubu nyine ndasohotse muhira wumbarira aho uri kubwira amayinite plasma mfata nshikara ikiraro cahera ah okay ndakibona ah merci Chérie? Chérie? Bon, chérie, en fait, mvuge gute, I love you. I love you so much, baby. I love you so much. Bon, mu bisanzwe naryohewe cyane kuva ukinerefona umbwira ati yo Bakame ndagukunda nukuri ndakunda tala yawe ndaraba ifoto ndavuga ati urazi kuva ntembera Burundi bwose naragiye Gitega Rumonge Ruyigi Ngozi Cankuzo Mwaro Bujumbura he nkora ibiteramo ntwenza abantu bakarira mugasira nigere ndonka umusheri mwiza nka wewe ishuko zirimvuzi kabisa you are beautiful ako ndakubaza umutwe wumva hakwije neza kuvuga barankuyivata wanje ndakubaza ya urazi icuri mara I'm star urazi icyo ukeneye ya ukeneye bo ubwa mbere ndagukeneye wowe kuba umusheri wanje cyangwa ngo ndiciri wawe I'm just your fan Fanny nunkunda Fanny ndakubarira Bakame kuba nakurondeye nkakubwiye ko ndagukunda nkakubwiye ko si ukuvuga ko ndagukunda rwa rukundo uri kuriyumvira Jenda umufana wawe nkunda tala iwawe bisigura ko niyo wakora nabi je sinzoba ngira umufana wawe yapana kunyihendako benda kubaza burya n'abandi umusheri ufise ubonye ko mbonye ukanshuhira wowe nducumushira kandi wasitaye nimwe muyononera ntumbwire yuko woba wahinduye je gihe wa telefone wambwiye ndakunda tala zawe en fait ndumva vraiment ndumva ndaruhutse s'il vous plaît kandi reko ari uko kuva uyu munsi ngomba nari abone kuri YouTube yawe ngombe ndabiveko kubera mbonye yuko utari I'm sorry vraiment ndiko ndakumviriza ubu niho ncumva ico wambariye sivyo jewe ukintelefona narinze ati ndaronsa umusheri ndaronsa umukunzi tugiye gukundana ntugire desabone kuri YouTube yanje namaze ho gutahura Fanny Ndize ndakureba Bakame ni kubera ko igito gitabye wawe nico bituma ndakubabariye ariko nibaza ko atari Bakame twahuye ishaka nyeke byo kuri ko ari wowe kubera je narinzi yo kuri serere je se gutari serere namba ari byo ari wewe subiramo ko giye ubwira ndaha so urabona nkako kantu uri kurasoma je ngirako aho nyene ndashobora kuvuga ni ya ndimo usomye nanje somya nanje kibwabundi nuko onye mwabasazi mwe sinababwiye nisenga Imana irahinyuza ubuho ndabiboneye mukama kuntu wenze kireko na kireko yaciye avuga nimusomye nanje wiyosheshe urabona ingeno njobekeye impuzu so urumva rero iyo bamukoroze uzabumva ngo ya jewe naragowe Bikira Mariya mawe ngo jewe naragowe mukanda ubuho ndabifatiye jewe mukanda mwongere bikaba nk'ubure nari ngombe ndabisorora umusororere nawe wow you are my fan mukanda ngo ndikunda degedwa shaka selfie n'umusitari wanje ya ushaka selfie y'umusitari wawe wemera nka Bakame ico nigitso kwamba bari okay cha sanza abasitari tutitahura bro n'abandi bameze nka jewe bohinduka bro